ndabaramukije mwese muri ko muranyumviriza. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana, ijambo ryafashije umutima wanje, ijambo ryakoze ku mutima wanje. Ijambo dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice cya 27. Reka n'amajambo maremare, ariko ico nshaka nuko kumbure we yasoma yose kugira ngo ushobore gutahura cane ico aya majambo avuga. Ariko reka twege duhere ku murongo wa 34. Itanguriro 27:34 haravuga ngo Esawu yumvise amajambo ya se, araturikisha, aborogana umubabaro mwinshi cyane, abaza se ati, mpezagira nanje se muvyeyi wanje? Aramwishura ati, murumuna wawe yaciye mu bugunge atwara umuhezagiro wawe. Aramwishura ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ry'umuntu, yambereye intonyotsi kabiri kose, yanyaze kubasamuragwa, none asubiriye umuhezagiro wanje. Arongera aramubaza ati, nta muhezagiro usigaranye namba? Isaka yishura Esawu ati, erega namaze kumuha kuganza, kandi abiwabo nabamuhaye ngo bamusabe, kandi namweguriye ingano na vino, none no gukorera iki ga mwana wanje? Esawu abaza se ati, mbega muvyeyi, wari ufise umuhezagiro umwe gusa? Mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Esawu araturika ararira. Imana idufashe cyane. Ano majambo n'amajambo akomeye cyane, n'amajambo yakoze ku mutima wanje. Tubona ni igihe cya Isaka turazi ko yari umuhungu wa Aburahamu. Turabona Isaka yaravyaye abahungu babiri. Abahungu babiri bari amahasa. Bukuru yari Esawu, butoyi yari Yakobo. Hanyuma igihe kimwe Isaka amaze gusaza, arabona yuko ari mu kuva mu mubiri, arabona yuko ari mu kurangiza, arabona yuko ari mu kugenda. Hariho umugenzo bari bafise, iyo umuvyeyi abona yuko ari mu kurangiza, yarahezagira umwana wiwe, kenshi yahezagira imfura. Ariko kandi ugiye kuraba uyu muhezagiro yabahezagira, ntiwari ufatiye ku bintu bigaragara, yamwatura ko amajambo. Ayo majambo bizera yuko yaba ari nk'ubuvugishwa buvuye ku Mana, kandi bizera yuko ico batuye ku mwana cyaraheza kikabakurikira, cyaraheza kikabaherekeza. Kino gihe rero ugiye kuraba, Isaka agomba guhezagira Esawu, ariko kandi tubona nuzeya Yakobo agomba kwiba umugisha Esawu, kandi yarabikoze, yarawumwivye. Hanyuma Esawu araza aje kugira ngo se wiwe amuhezagire, ariko kandi se wiwe aramubwira ati, namaze kumuhezagira, namaze kumuha kukuganza, ntibikunda. Ikintu cantangaje muri ano majambo ni iki? Natangajwe no kubona bano bahungu babiri bariko barahiganirwa umugisha, bariko bararondera ico se wiwe abavugako, bariko barahiganwa, bariko baratubona nuzeya Esawu arizwa cane n'ingene Yakobo yamutwaye umugisha. Turabona nuzeya Esawu abaza se wiwe ati, mbega vy'ukuri papa, mpezagira nanje? Na wari ufise umuhezagiro umwe, mbega nta wundi muhezagiro usigaranye? Ikintu yagomba niki? Yagomba kwa mwatura ko majambo. Iyaba nka jewe canke wewe, kumbure yari kuvuga ati, ntaco bitwaye, kazima amatongo ndayafise, kazima mbona imiduga ngaha, kazima mbona ari amaparcelle nariya akihari, kazima mbona ibi nibi bikihari, ko bikihari zofata ivyo nyene. Abantu buno munsi umugisha tubona mu bifadika, tubona mu bintu, tubona mu mafaranga, ariko umugisha nyamugisha uri kucuhoraho, ariko aravuga ku buzima bwawe.
mbega ndagomba kukubaza ni igiki uhoraho ariko aravugana nawe no munsi, ni igiki uhoraho ariko arakuvuga kuno munsi? Turabona Esawu arizwa cyane abwira se wiwe ati nanje mpezagira, nanje nyatura kw'ijambo, nanje mbwira ijambo, kuko iryo jambo yari yizera ko rizomuherekeza, yari yizera ko ryo rizotuma abaho neza, abwugwa neza. Ndagomba nakubwire Imana iriko iravugana nawe ku buzima bwawe nico kizogirane, nico kizoguherekeza, nico kizotuma ubugwa neza, nico kizotuma ugira amahoro. Urashobora kugira ibintu muga ntugira amahoro, urashobora kugira ibintu muga ntumva binezererewe. Nagiye mbona abantu benshi bashika ku ndoto bari bafise kera, bashika ku bintu bigaragara bari baripfuje kera, ariko bamara kubishikamwo bakumva ntibanezerewe, bakumva ntibaguwe neza, bakumva umengo ntibarose icyo bashaka. Igituma batanezererwa n'ivyo bashitsemwo kandi baravyipfuza muri kahise nuko bararonse ibintu ariko ntivyazananye n'iki n'umugisha, kuko umugisha wa mbere ni ijambo ry'Imana riko rakuvuga ko abantu benshi bariruka mu bintu, turiruka muri ibi na biriya, ariko kandi turagomba kwiruka no kurondera Imana ivugana natwe ku buzima bwacu. Ugiye kuraba Yakobo harageze igihe arahunga mwene wabo Esawu, amaze muhungira kwa Labani. Tugiye kuraba tubona Labani yagerageje kumufata nabi, yagerageje kumwexploita, yagerageje kumufata nabi, ivyo basezeranye akanka kubimuha. Tubona Yakobo akorera Rakeli akamukorera imyaka 7 mugabo hanyuma akamuha Leya. Tubona amusezeranira kumukorera hama akazomuha intama. Tubona agenda arahindagura Labani akagomba kumunyaga ivyo yari yaragize ivyo yari yaramwemereye, ariko kandi naho vyagenze uko ijambo sewe yari yaramwatuye, ijambo sewe yari yaramuvuze ko ryaramukwirikiye kugeza naho no kugihe cha Labani. Ugiye kuraba Yakobo yagiye kwa Labani agenda ari imbokoboko. Yakobo yagiye kwa Labani ataca afise, ariko kandi amaze gushika kwa Labani tubona yagize umugisha mwinshi. Yavuye kwa Labani afise itunga rinini, yavuye kwa Labani afise intama nyinshi, yavuye kwa Labani afise impene nyinshi, yavuye kwa Labani afise abana, yavuye kwa Labani afise incoreke, afise ibintu byinshi. Kubera iki? Hari ijambo sewe yari yaramwatuyeko. Ugiye kuraba Yosefu nawe, Yosefu tubona ava kwa se, agurishijwe na bene se, ariko kubera ijambo uhoraho yari yaramuvuze ko yaramukwirikiye no mu gihe cyo kwa Potifari, no mu gihe cyo muri Egiputa. Tubona Yosefu yagize umugisha mukomeye cyane, tubona Yosefu yagize ibihe byiza, tubona Yosefu yapfuye agize umugisha ukomeye cyane. Kubera iki? Ijambo uhoraho yari yaramwatuyeko. Ndakwifuriza no munsi kugenda ugomba kumva Imana ivuga ku buzima bwawe, usumba guhiganirwa, usumba kwiruka ku bintu. Naho kwiruka ku bintu ari byiza, naho kurondera ubutunzi ari byiza, ariko kandi cyane cyane rahondera ijambo ry'Imana ari kuvuga ko, kuko ijambo ry'Imana ari kuvuga ko icyo kizoherekeza ubuzima bwawe, icyo kizotuma ubaho ubuzima bunezereye, ubaho ubuzima uguwe neza. Imana iguhezagire. Ndakwifurije umunsi mwiza. Yari mwene so Igirwa Jacques Reverien. Murakoze.